iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzaguka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'agateka kazina muntu. Ndawe akazi rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. N'abarwizatunga babiri bapfungiwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, gusa gushika muri uyu mwanya igasho bapfungiwemwo ntiyari yamenyekana. Ikibazo kibazwa, ese iperereza rifungiye hehe Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie? Kuri ubu hari imiryango iriko irabaza iyo abayo bari kuva ku wa kabiri uheze w'igenekerezo wa 19 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Nkuko natangwe mbivuga n'abarwizatunga bombi. Uwa mbere ni umusore w'imyaka 26 yitwa Jean de Dieu Nishishikare asanzwe aba mu gihugu ca Suède. Uyu yafashwe amaze iminsi mike aje mu Burundi. Uyu Jean de Dieu Nishishikare impamvu nababwiye ko ari umugwizatunga akomeye cyane kandi azwi, asanzwe arongoye sosiyete yitwa Now Now. Iyi akaba ari kompanyi yari imenyerewe cyane mu bijanye n'umuziki, aho yahorizana abaririmbyi bo hanze bagakora ibitaramo mu Burundi. Akarorero ni umuririmbyi The Ben wo mu gihugu cy'u Rwanda, aho yari yaje muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2023. Ni igitaramo cyabereye muri Messe des Officiers, kikaba kandi n'igiteramo citabiriwe n'abantu batandukanye harimo n'abana mu miryango ikomeye ndetse n'abana bo mu muryango w'umukuru w'igihugu bakaba bari bacitavye. Ubu rero naho yategura kuzana umunyanigeriya Rema. Iruhande y'ivyo bikorwa kandi isosiyete ya Jean de Dieu yaheruka kubura isoko ryo kujana abigeme 1000 gukorera mu gihugu c'u Burusiya. Si ivyo gusa kuko nkuko nabibabwiye afise kompanyi yitwa Now Now iba mu gihugu ca Suède, ikaba ikora ivyo gutegura no gutanga abakozi bakorera mu mazu y'ingenzi, amahoteli ndetse no mu buriro restaurant. Iyo shiramwe ryiwe kandi rikaba nkuko nari ntanguye kubivuga ryaronse isoko yo gutwara mu gihugu cy'u Burusiya abakozi b'abakobwa bava mu Burundi. Iri rikaba kandi ryaraciye rigiranirana amasezerano n'umwe wundi nawe bafatiwe hamwe bapfungiwe dosiye imwe. Uwo akaba ari Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie rapa, akaba ari umwe mu ndongozi zi Radio Black FM ikorera mu gisagara ca Bujumbura. Uyu wundi kandi nawe bafatiwe hamwe ari nawe arongoye Radio Black FM, uyu Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie nawe arafise sosiyete Hifadhi Company ikora cyane mu vyo kurondera amasoko y'abarundi baje gukorera hanze. Isosiyete ya Biggie rapa niyo yari yahawe rero ikiraka na Now Now Company cyo kwegeranya abakobwa 1000 borungitswe mu gihugu c'u Burusiya. Ese uwo mugambi wo kunungika abarundi kazi mu Burusiya wowo umeze gute? Amakuru ajanye n'uwo mugambi tuyakura mu ma audio yakwiragijwe na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie rapa, ariko asigura bigeme uko umugambi wifashe. Biggie aravuga ko sosiyete Now Now Company yaronse isoko ryo kurungika abakozi 1000 mu Burusiya, akavuga ko iryo soko ryahora na sosiyete yo mu Buganda yabikoze nabi none vyimukiye mu Burundi. Aha rero Biggie akavuga ko abakobwa bazoja gukora ubuzi butandukanye kandi ko ivyo bazokora bidasaba amadiplome, basabwa kuba bakwije imyaka 18 kandi bakaba bafise passport gusa. Biggie kandi mu kungena yasigura uwo mugambi kuteye, yavuga ko abakobwa bategerezwa kubanza kuja gukora ibipimo ku bitaro biri i Kampala mu Buganda, hanyuma abemerewe bakazotwara passport zabo mu buserukizi bw'Uburusiya mu Burundi bamaze kuronka amasezerano y'akazi. Biggie akavuga ko abakobwa bazimenya kugura passport, kuja mu Buganda, kuri ibipimo bazokorerwa. Ivyo byose bikaba bitwara amashiringa arenga gato 400. Hakazamwo no kuriha amafaranga ya visa, ari amafaranga angana n'ibihumbi 300 y'amarundi, ndetse no kuriha Now Now Company izoba yabafashije amafaranga 1000, na Hifadhi Company amadolari murantungi amafaranga 500 hamwe n'itike rizobashikana mu Burusiya. Aha Biggie akavuga ko kubijanye n'agahembo be n'akazi nyezi n'abazokora abakobwa bazobimenya amakontra yabo yamaze kuza.
Biggie akarangiza avuga ahumuriza abigeme ko atabusuma buzobamwo kubera bazoriha Now Company na Ifazi Company bamaze kuronka visa kandi bamaze no gusinya kontra zabo. Abakobwa bemeye kuja muri uwo mugambi bashizwe muri groupe WhatsApp zitatu. Umurwi wa mbere w'abakobwa 100 butanguye kugenda mu Buganda warakoreshejwe inama ku igenekerezo ya 15 Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2024 muri Pere Hotel. Iyo nama ikaba yarakoreshejwe na Jean de Dieu Nishishikare be na Dieudonné Tuyikeze batazira Big Rapa. Bikavuga ko inyuma y'iyo nama ari ku igenekerezo ya 19 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2024 aribwo Jean de Dieu Nishishikare ndetse na Tuyikeze Dieudonné baca bafatwa n'iperereza ry'u Burundi SNL. Reka rero tugaruke ku ifatwa ry'aba bompi. Amakuru dufise akavuga ko uwatanguye gufatwa ari Dieudonné Tuyikeze batazira Big Rapa. Uyu yoba yarafatiwe kuri Radio Black FM asanzwe akorerako. Abakozi b'iperereza ngo bagiye batwaye na ordinateur yiwe imwe amabanga yose ya societe yiwe. Hari n'abatumenyeshe ko kuva ku wa kabiri uheze barondereye Big baramubura kandi bari baraye bahanye isango. Telefone ziwe zose zirazimije. Uwo munsi nyene Jean de Dieu Nishishikare yahamagawe na Big kuri telefone ngo bahurire hafi ya Cathedral Regina Mundi. Ahageze Jean de Dieu Nishishikare yaciye ahagarikwa n'abakozi b'iperereza. Kuva ico gihe nawe nta gakuru kiwe. Abiwe bagiye kubaza mu iperereza bishuwe ko atari SNL imufise. Benshi bati birahambaye ko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH ukwishikira mu iperereza kubaza aho Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze bapfungiwe ikibonera n'uburyo bapfunzwemwo. Ese aba bombi bapfungiwe iki? Benshi mu vyo bariko baravuga ngo biraboneka ko ivyatumye Jean de Dieu na Big bafatwa bifatiye kuri rino soko bavuga ko baronse mu Burusiya. Mu nama bakoresheje bano bigeme ba mbere bogiye mu Buganda kwipimisha, Jean de Dieu na Big bavuze ko kino gikorwa kizwi n'abategetsi b'u Burundi mbere ko bazoja mu Burusiya bazokwakirwa n'userukira Burundi i Moscow mu Burusiya. Userukira Burundi mu Burusiya akaba ari General Major Joseph Nkurunziza. Bamwe bati ese Burundi mu Burusiya yoba uyu aserukira Burundi mu Burusiya yoba ziko koko rino soko rihari? Ese yoba rifise imwe kuboko ku buryo ari we yo kwakiriye abo bigeme? Aho nta nyishu dufise. Benshi bati biragoye kumva ingene ico gikorwa cyo bacari kizwe abagikora bagaca bafatwa n'iperereza ariko si ubwa mbere bizoba bibaye. Ubundi hagitangura kuvugwa ivyo abarundi kazi bajanwa mu bihugu vy'Abarabu abariko barabikora barafashwe barapfungwa. Mu nyuma CNDD-FDD maze kumva amafaranga ari muri urwo rudandazwa rw'abantu bwaciye irondera kubifata mu minwe, kwandika abazogenda bigakorerwa mu ngoro za CNDD-FDD mu ntara. Ndetse no muri mwaka w'ibihumbi 2016 ishiramwe Focode rirongwe na Pacifique Ninahazwe ryasohoye raporo yerekana ibinyegajwe muri urwo rudandazwa ica irakuramwo akarenge. CNDD-FDD irakuramwo akarenge ariko abategetsi babandanya kubikora babinyegeza. Ndetse vyanarangiye mwaka w'ibihumbi 2022 hashizweho itegeko ribigenga. Mu nyuma hashirwaho amasosiyete y'abakuru akora igikorwa cyo kujana abarundi mu Barabu. Ubu ishirahamwe rya Revirano Ndikuriyo n'ishirahamwe ryegereye Fami Ntwari yanje rero ndayishimiye ngo akaba ariyo ari imbere mu kurungika abarundi kazi mu bihugu vy'Abarabu nk'uko bitangazwa. Ngo rero gufata Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze batazira Big Rapa bishobora kuba bifise intumbero nk'iyo ya mbere. Abategetsi bakeneye kumenya neza uko iryo soko ryubatse. Jean de Dieu na Big Rapa bashobora kuripapurwa canke bagategekwa gusangira n'igihangange ivy'iryo soko. Ngo ngo mu bukunzi bw'inda bibaranga biragoye ko abategetsi bokumva isoko rishobora kwinjiza umuriyoni w'amadolari rikabacika. Ngo mu mpera rero tuzumva igihanganga ca CNDD-FDD kizohora kirungika abakozi mu Burusiya. Imbere yuko tugera ngaho kandi birahambaye ko iperereza ry'u Burundi naryo ryerekana iyo ripfungiye Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze. Birahambaye kandi ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Birahambaye ko imiryango yabo ihumurizwa. Birahambaye kandi ko ibijanye n'iryo soko ryo kurungika abarundi kazi mu Burusiya bitomorwa ivyo ari vyo bigakorerwa ku mugaragaro. General Defonse Abarurematwara SNL atanga umuco kwifatwa rya Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze. Nimwe kandi benshi basubira gusaba CNUDH ngikora akazi kayo ije kuraba aho abo bantu bapfungiwe.
umushikiranganji Martin Niteretse nawe ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano nawe asabwa ko yoshira habona amatohoza ku bakoze ku bijanye n'iryo soko ryo kurungika abarundikazi mu Burusiya hamwe hoba hariho abategetsi barifisemwo uruhara nabo nyene bakamenyekana, gutyo abarundi ntibagume bapfungiwe ubusa gusa bazira isoko boba bararonse mu bihugu vya. Bikaravugwa ko kandi nyuma yaho Big Rapa yegeranirije abakobwa, Jean de Dieu Nishishikari yaciye ava mu gihugu ca Swede kugira aze gukurikirana ico gikorwa muri ambasade y'Uburusiya mu Burundi kuko hari ivyo yategerezwa guterako umukono. Gusa ngo Jean de Dieu amaze kuja muri ambasade y'Uburusiya niho iyo nkuru yagwa mu matwi y'abategetsi b'u Burundi. Amakuru arakemeza ko hari bamwe baciye batangura kuremera Jean de Dieu kugira ngo abashire muri uwo mugambi, ivyo yoba ataravyemeye. Nkuko twavuze kuri ya nama yabaye ku igenekerezo ya 13 Munyonyi y'umwaka w'2024 muri Pile Hotel mu gisagara ca Bujumbura kugira asigure neza ivy'ako kazi abakobwa bazoba bakagiye ko, yongere kandi ababwire ivyo yakuye muri ambasade. Inama ya kabiri yaciye iba ku igenekerezo ya 16 Munyonyo uyu mwaka w'2024 muri iyo hotel nyene, iremeshejwe na Jean de Dieu ari kumwe na Big nkuko biboneka mu mafoto dufise. Iyo nama ya kabiri yari ijanye no kubasegurira ibipimo bwaca baja kugirisha muri Uganda ku igenekerezo ya 17 Munyonyo uyu mwaka w'2024, ariko ivyo twamaze kubabwira hejuru ntibabaye bakigenda kuko uwo munsi w'inama basanze benshi muri bo bariko barabitunganya. Amakuru dufise nuko inyuma y'iyo nama igira kabiri rero Jean de Dieu yarakiriye telefone y'umuntu atazi amubwira ko ivyo arimwo ataho bizoshika atiyegereje abategetsi b'igihugu. Yagize ati vyoba vyiza uwo mugambi ukoranye n'abategetsi kugira ngo bikorohere. Bidatevye inyuma y'iminsi 3 gusa iyo nama ibaye bose uko ari babiri baciye bahagarikwa. Hari ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 19 Munyonyi y'umwaka nkuko nabibabwiye. Uwo munsi abakozi b'iperereza baciye gufata Big ku cicaro c'iradio Black FM, bamusanze indani baca bagenda bamutwaye, bamushikanye mu iperereza ku cicaro gikuru hafi ya Cathedrale Regina Mundi, bamutegeka guhamagara mugenzi we Jean de Dieu. Big yaciye ahamagara Jean de Dieu ko yo musanga muri ville vyuta kugira bavugana ikintu cihutirwa muri wa mugambi wabo barimwo. Jean de Dieu ntihigeze amenya ko Big yafashwe n'abakozi b'iperereza. Yaragiye arashika muri ville, ahamagaye Big rero acamubwira ko yomusanga hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Jean de Dieu ahashitse nibwo nawe yaciye rero acakirwa n'abakozi b'iperereza bari bamurindire nkuko biri mu nkuru twabashikirije. Kuri ubu ntawemerewe gukubita ijisho abo bantu babiri bapfungiye mu iperereza. Aha igitangaje kandi giteye amakenga nuko mu iperereza bahakana ko aribo bafise abo bantu. Abamaze kugerageza kubaza bose babwirwa ko iperereza ritazi ivyabo. Ikigaragara muri iryo fatwa ryabo nuko hari ibihangange mu butegetsi vyoba vyateguye kuburagizamwo uwo mugambi w'abo bantu babiri. Biboneka ko abategetsi baba bashaka ko aribo bakora uwo mugambi ku nyungu zabo, nkuko uno munsi amashirahamwe yose arungika abakozi b'abakobwa hanze y'igihugu cane cane mu bihugu vy'Abarabu yegukira abategetsi bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu imiryango y'abarundi babiri irabatabariza isaba ko iperereza ryo kwerekana aho bapfungiwe kuko ubwoba ari bwinshi ku mutekano wabo. Bakabandanya kandi gusaba umurwi wigenga w'agateka kazina muntu mu Burundi CNUDH kugira ngo abo bantu bompi bafashwe ntibagirirwe nabi bazize uwo mugambi wabo bafise. Ni mugihe kandi mu yandi makuru ariko aravugwa mu ntara ya Makamba hari umuryango uriko wiyamirizwa amanyanga akorwa mwishirwa mu ngiro ry'urubanza rwacitse. Urwo rubanza rujanye n'itongo riri ku mutumba wa Mugerama komine Nyanzarake. Urongoye senare y'intango muri iyo komine Neza Dieudonné batazira cuma ngo ariko yamirizwa kuko yabaye intambamye mwishirwa mu ngiro ry'urubanza ruheruka gucika, ivyo akabikora kubera inyungu ziwe. Mu ncamake ngiryo tongo ryari iry'umuhisi Vyatsi Speciose. Imbere yo gupfa Speciose yasize agannye witwa Nzeyimana Dego nka samuragwa mu matongo y'umuryango. Mu nyuma rero nibwo havuye haduka impari kuko abo mu muryango baciye biyamiriza Deo bavuga ko batazogabura itongo kuko batamuzi. Kuva mu mwaka w'2018 rero haciye haduka imburano hagati ya Nzeyimana Deo n'abandi batatu mu muryango baserukirwa n'uwitwa Masenti Vincent. Urubanza rwahereye ku mutumba gushika muri senare nkuru ya Makamba.
muri urwo rubanza kandi bikavugwa ko bahavuye bemera ko bazogaburira iryo tongo na Nzeyimana Deo arimwo, ariko naho urubanza rwacitse guhera mu ntango yarwo, umukuru wa sentare ntoya ya Nyanzarake yari yunze ubucuti budasanzwe na Maseni kugira bakumire Nzeyimana Deo, aho binavuga ko hageze igihe Cuma agatera ubwoba amasura ya Deo. Ubwo ubucuti bwa Cuma na Maseni rero bwarakomeye, ari navyo biriko biratuma yanka gushira mu ngiro urwo rubanza kugira ababuranye bagaburira iryo tongo. Aguma abaha amasango adashika, ahubwo agategeka ko umuryango wo kwemera kugurisha iryo tongo. Uwo mukuru wa sentare Cuma akavuga ko afise itongo riri hafi yaho uwo muryango utegerezwa kugabura, agaca abwira uwo muryango ko hari umuntu ashaka kugura itongo ryiwe kandi ko ashaka guca agurana n'iryo tongo ryabo. Ivyo navyo uwo muryango ukaba utavyerekwa kuko udashaka kugurisha. Muri ayo manyanga rero y'umukuru wa sentare Nyanzarake na Maseni, bivugwa ko Maseni yoba yari yaramaze kugurisha igipande kinini c'iryo tongo baburana imbere y'uko urubanza rucika. Uno munsi akaba ariko ashaka ko batogabura kuko vyomutera ingorane n'abaguze agaca akorana na Cuma kugira bategeke ko hose hagurishwa. Kubera ko rero uwo muryango wanse ivyo kugurisha iryo tongo, uwo mukuru wa sentare nabo babwira ko atazopfa ashize mu ngiro urwo rubanza, akaguma yiteza utunyoni abahenda ko agifatiriwe. Amaze kubaha amasango menshi rero, umunsi ugeze aca yigira mu bindi. Inyuma yo guhabwa amasango adashika, uwo muryango warituye sentare nkuru ya Makamba. Iyo sentare nayo yaciye yandikira Cuma imutegeka kubahiriza no korohereza urubanza rwacitse kugira afashe uwo muryango ugabura iryo tongo, ariko naho nyene vyaranse. Aho bigeze rero uwo muryango ugaba usaba umushikiranganji w'ubutungane gufata mu minwe ico kibazo kugira bikunde urwo rubanza rushirwe mu ngiro. Bamwe bati ese uwo mushikiranganji w'ubutungane we batabariza hoba hari ico azobafasha? Reka dutegereze, iminsi iracatubikiye vyinshi. Fyonde subscribe canke sabone rero niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzocikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, yoba iba biriko biravugwa mu gateka kazi na muntu, politike, ubutungane ndetse n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.